n'amadini n'amashengero mu gutsimbataza ubutungane n'ubucamanza kugira dushike ku Burundi bwifashe kuri 2040 n'igihugu giteye imbere kuri 2060. Mu mugwi wacu twasanze ko abarongozi b'amadini n'amashengero bategerezwa kubanza guhinduka mu mitima ubwabo nyene imbere y'uko babanza guhindura abo barongoye bo bakinyi. Imbere yo kubigisha bonyine bakabanza bakiyigisha bakabona ko bamenye imbere y'uko baja kumenyereza abandi. Murakoze. Mu gihe ubutungane n'ubucamanza vyoba bisasagaye hose Uburundi bucogana gute? Uburundi bwoca butera imbere mbere bukaba iparadizo twisunze wa mwigisha wa kabiri yabivuze neza. Muri ico gihe abanyabitahe baca baza bavuye hanze uko bazi iki kibuga baje gukinirako kimeze neza kitanyerera, hanyuma n'abo mu gihugu hagati bakabinezerererwa bakagumiza imitahe yabo mu gihugu ntibayitware hanze. Murakoze cyane. Nizeye inkurikizi ziba igihe habuze ubutungane n'ubucamanza bwiza mu gihugu. Inkurikizi ziza ari simusiga, iterambere riba rigiye, ubukene bukaba ndanse, hanyuma abantu bagatangura guhunga no guhungisha ibyabo, amahoro n'umutekano bigahungabana, hakaba ubwicanyi kuko batabakigira igihana ugahura igihugu cyabayemo akacagari. None ko abarongozi nibiki mukora ubu nyene tuvuye akanyene kugira ngo ubutungane n'ubucamanza busembatare mu gihugu cyacu? Ico twokora indongozi zose z'amashengero zokora ubu nyene nuko twoca tuja ku kivi cyo kubanza guhinduka kuko twarataye mu gihugu akaga. Ishengero ryateza kuba umuco mugabo mwiza waramaze kuriganza. Ni ngombwa rero ngo ibyo bihinduke, indongozi zibe hejuru nk'umuco n'umunyu w'isi kugira ngo ibintu byose bigende neza. Ikindi nuko mu mashengero igihugu coduha ikibanza dukwiriye cyiteka kitwubahiriza kugira umumenyereza amenyereze neza. Mbere bikunze muri ba bakinyi yateguye neza bakaronka ikibanza mu nzego zifata ingingo mu gihugu, hanyuma umukinya kinye nabi yari mu nama nshingamateka cyangwa inguza amateka muri leta bakaduha uburenganzira bwo kumuhindura kuko turabakoci. Ubukinye nabi arahindurwa ariko ekipe ikina neza urushaje kandi ikipe igana. Ubwo burenganzira abantu z'amashengero barabufite bwo guhanura no guhana no kwihanira amashengero. Okay. Inyigisho nk'izi zohabwa ikibanza kingana gute dufatiye ku mbaraga za Burundi bufise? Hariho imigwi ubona zikeneye cyane kurusha izindi sinzi kandi kunama. Izi nyigisho twebwe umugwi wacu twabonye ko bwa mbere twoshimiranye n'iteka yashoboye kwiyumvira iki kintu, ahubwo azikomeze imbere y'uko manda y'inama nkenguzamateka irangira Uburundi bwose babe bazirose guhera kugwaruka kuko inga mu guhona zihera mu ruhongore. Nta mugwi n'umwe woba yiparanye kuzironka kuko turi hamwe twese birashoboka. Murakoze. Ubundi mugwi watubwiye ico bishiye ku kibazo ca mbere kivuga uruhara rw'amadini n'amashengero. Cyambere twavuze yuko abarongoye amashengero bakwiye guhagararira neza ukuri kw'ijambo ry'Imana ntibace ku ruhande. Ikindi twavuze yuko abarongoye amashengero n'amadini bakwiye kwigisha abantu barongoye na cyane cyane aba bafise abacamanza bari mu mashengero yabo bakabegera bakabaganiriza cyane cyane bakamenya n'ingene bariko barakora iyo bari baserukiye ishengero. Ikindi twavuze yuko abarongozi bakwiye kuba akarorero ubwabo bakabanza bakaba akarorero kugira ngo bigende neza. Murakoze. Kubera mwanya uri kurihuta nagomba twishure bike bike sivyo mugatuburize bose.
Kumutwishyura mu gihe ubutungane n'ubucamanza vyoba bisesagaye hose uburundi bwoca bumera gute niwaheza uca bipfupe na maze ca gatatu nawe twavuze yuko igihugu cohurumbirwa na bose twongera tuvuga yuko igihugu coca gishika kw'iterambere rirambye. uwa gatatu mpere mikrofone mwishure ku ca gatatu gusa ni izihe nkurikizi ziba igihe habuze ubutungane n'ubucamanza bwiza mu gihugu? ahatari ubutungane nta terambere rishoboka n'abarongozi ntibasubira kwizigirwa. uwa kane nk'abarongozi b'amadini n'amashengero ni iki mwokora ubu nyene kugira ngo ubutungane n'ubucamanza butsimbatare mu gihugu? nk'amadini n'amashengero ikintu cihutirwa dukwiye gukora ni ugushika ku kivi tukibivana ngaha nyene tukagenda tukavyigisha ndetse tubihereye no muri ba bana bakiri bato hariya hasi tukabigisha gukunda igihugu kuko ivyo dukora kenshi nta gukunda igihugu birimwo. Gukunda igihugu no kugikundisha aba bato bari inyuma yacu kugira ngo kironke yindi shusho mu myaka iza, kuko mwumvise bavuga bati ngaha muri ya myaka 40 na 60 muri mwebwe hazo basigaye bake. Ni ukuvuga ngo bajya bato tubigishije bizogenda neza. Ukurikira ashaka kwishanga igice ca kane nk'abarongozi b'amadini n'amashengero ni iki mwokora ubu nyene kugira ngo ubutungane butsimbatare ca kane nyene? Nk'abarongozi b'amashengero icyo dukwiye gukora ubu nyene tucumbiza inyigisho uguca tuja ku kivi nyene tubigishe abo turongoye, kandi natwe duhagarare mu kibazo twategerezwa kuba nk'abambasaderi b'Imana twatumwe n'Imana, abandi nabo tubabwire nabo nyene ko ari abambasaderi b'Imana bagende iyo bari bakorera Imana kugira ngo ibintu birushize kugenda neza. Urakoze cyane. Ukurikira yo kwishura ku kibazo ca mbere uruhara rw'amadini n'amashengero ugutsimbaraza ubutungane n'ubucamanza kugira ngo ku Burundi bwifashe muri 2040 buteye imbere 2060. Icya mbere gusa mwishemwe. Ego twishuye ko abarongozi b'amashengero n'amadini bafise uruhara ntangere na cane cane bakwiye guhimiriza abo barongoye kugira ngo bayijukire imigambi y'iterambere ya leta. Ikigira kabiri twavuze ko abarongozi b'amashengero n'amadini bakwiye kuba abamenyereza beza mu bikorwa byose bazoba bariko barakora mu gihe bariko baramenyereza abo barongoye. Murakoze. Ukurikira twishure ku ca kane nk'abarongozi b'amadini n'amashengero icyo twokora ubu nyene kugira ubutungane butsimbatare mu gihugu cacu. Murakoze cyane. Mu bwa gatandatu ko umva deja ubutungane burahari sivyo, nuvuga icyo twumvise ko twokora ca mbere nk'abakozi b'Imana no gusenga. Hanyuma kiya kabiri no kwigishanya nk'indongozi kugira ngo duhinduke amatuce twigisha naho turongoye guhinduka kubera ko turi kuri terrain imwe. Murakoze. Ukurikira yo twishura ko ico nyene ca kane ico twokora nk'abarongozi b'amadini n'amashengero ubu nyene kugira ubutungane n'ubucamanza butsimbatare mu gihugu. Ico ca kane twishure ku ca mbere uruhara rw'amadini n'amashengero. Ikibazo ca mbere batoreje ko ni gute ubutungane n'ubucamanza bwiza buterera mu iterambere ry'igihugu. Twe twahamagaye abaserukira abarongozi b'amadini n'amashengero no twahamagaye gusanga imbere bazobatangura. Okay, ego murakoze. Murakoze cyane. Je mumbabarira nkagira proposition imwe ku kibazo ca gatanu. Ibindi byose babivuze ariko ca gatanu ego hari akanwa baje bati hoba hari ikindi mwumva mwoshikiriza. Ego inyigisho nk'izi zohabwa ikibanza kingana gute dufatiye ku murakazi z'Uburundi dufise nihe migwi izikeneye kurusha iyindi hoba hari ikindi mwumva mushikiriza? Okay, impamvu mvuze kuri ico nuko ibindi byose nabonye proposition bazitanze n'inyishu nziza ariko kuri ikindi hoba hari ikindi umugwi wacu ari ikintu twiyumviye tubona yuko cyo kiri très important ni ikintu twoproposa yuko mu bajejwe ibi bisata byo gutungane ubaho amategeko meza na cyane cyane kuri iki kintu kijyanye n'amaliste bloqué. Ikintu cy'amaliste bloqué hamwe usanga bizana akajagari mbere ugashyira umuntu mu kibanza atarakwiye kujamo basi ugasanga umuntu yashyira muri ico kibanza muri generale twavuze muri generale
twabajije ikintu bokongera ko muri ubu ibisata byose ariko n'iki nacyo narivuze nacyo gikenewe cyane kugira ngo igihugu gishobore guhagarara neza. murakoze cyane abamaze gushikiriza gukora impapuro mwakoze ndagomba tubakeze rwose abamaze gushikiriza izo ngingo baduha impapuro banditseko turaza kubisoma kanya nikaboneka twagomba twumvirize waserukiye abari mu gisata c'ubutungane nabo twumve ivyo bayaze badushikirize. mu iterambere ry'igihugu mu gihe abacamanza batunganirije abenegihugu hisunzwe amategeko mu guca imanza zibereye mu mwanya ubereye bakongera bakazishyira mu ngiro mu mwanya ubereye. neza cyane mu gihe ubutungane n'ubucamanza vyoba bisagaye hose uburundi bwakibomera gute? Uburundi bwomera neza cyane hoba amahoro n'umutekano igihugu coburumbirwa na benshi abanyamitahe bozana imitahe yabo kubera baba babona yuko imitahe yabo icungerewe kandi ubutunzi bwo kwiyongera. murakoze nizihe ntambamyi zibuza ko haba ubutungane n'ubucamanza bwiza mu gihugu? twatwanije nyine nabo cerekeye intambamyi zibuza ko tuvuga tubibona bisasagaye. Intambamyi icya mbere n'igiturire, icya kabiri ni ubumenyi buke kubera umucamanza arashobora kutagira igiturire namba mugabo kubera ubumenyi buke agasanga yaciye urubanza nabi bikagaragara ko umengo yari igiturire mugabo ataco yariye kubera ubumenyi buke. igiturire ubumenyi buke twumviriza ikindi. aha hariko haravuga umuhinga wabyo ababikoramwo abavyiza ababizi wumvirize rero izo ntore. Kugaragara by'ukuri yuko umuntu adakurikiza amabwirizwa y'Imana ko Imana iratubarira yuko bibujijwe kurya igiturire bibujijwe kurenganya umuntu uwo ari we wese mu byo yari akwiye kuronsa. yego cyane kandi ikibazo kerekeye bwe gusa ku bari mu gisata c'ubutungane niyihe myimenyerezo ikenewe gukorwa kugira ubutungane n'ubucamanza butsimbatare mu gihugu cyacu? isi imyimenyerezo imyimenyerezo ntibyatudidaniye gato mugabo twibajije yuko icokorwa hogwizwa inyigisho ku bacamanza ku bashikiriza amanza no ku benegihugu by'ukuri kubera hariho amategeko menshi ahinduka abenegihugu ntibamenye ko amategeko yahindutse ugasanga nk'amadere yabarenganye umwenegihugu akaza kwidogera ubutungane mugabo oro nawe atamenye ko hari ibintu byahindutse. murakoze rwose munyemerere tumukeze kumvirize. inyishu ya mbere twasanze ari uko igihugu cyagiye gurumbirwa n'abanyamitahe mvamakungu. abantu barakingirwa mu byabo bigatuma bakora batekanye mu bwizo mwimbu. abantu baragira ico bubaha igiturire n'ibindi byaha bigabanuka. yego cyane nizihe ntambamyi zibuza ko habaho ubutungane n'ubucamanza bwiza mu gihugu? twakeneye ko mukivugaho kubera muri ijisho rikomeye rwose. twasanze ari ndende mushobora naho kubabyigishije hakabaho ibiturire ukutubaha Imana no kutayitinya hamwe no kudahana. bagomba mu gice muvuze ko ari gufasha ubutungane niyihe myimenyerezo icokorwa n'imeze ikenewe gukorwa kugira ngo ubutungane n'ubucamanza bitsimbatare mu gihugu cyacu? twasanze ari kugwiza inyigisho nk'izi ku bantu bari mu gisata c'ubutungane zikozwe n'ababarongoye hamwe mu barongoye mu kazi hamwe n'ababarongoye mu by'Imana aribo baserukira amadini n'amashengero. ku barongozi b'amadini n'amashengero hoho
nihe nyifata ibereye mubona ibereye kugira ngo ubutungane n'ubucamanza zifatane mu gihugu. egome twabonye yuko ari ukuvugisha ukuri ku bibazo bijanye n'ubutungane iyo bariko barigisha inyigisho mu mashengero, gutunganya inyigisho nabo nyene bagatunganya inyigisho ku bantu bo muri ico gisata c'ubutungane, hakaba no kutugururira ivy'icicumi n'imperezwa bihumanye mu mashengero. Reka tumukomere amashyi murakoze neza. Uko bakubwira n'umuganga uti muganga imbere uza kuvura bazaze kubanza gutera urushinge mwene rubabaza nawe tubatutera gushyira oxygene uje mu bitaro kugware baza bakubwira iti ntabwo ubone kukikunda ivyo mbakora n'umuganga ubyemeza rero kuri umucamanza yuko imbere y'ibyo bazabanza kugira muyoyo gusa icyo yakoze hano amateka bitegekanye ko umuntu afungwe abanza akora icyaha akumvirizwa uburenganzira bwiwe kubahirizwa oya iyo bantu bakoze amategeko none nta n'abitaje amategeko mugihe bitanze amategeko mu by'ukuri ibyo ntitwotereza byo murakoze cyane rero ugasanga abantu by'ukuri kubera ko twamaze gusasira indabyo ivyo iwe reka ntera kama abacamanza hagararira ububanyi l'independance yabo nibazoyiha nta wundi muntu azoyiha urahagarariye igisata cyawe ko turazi ko ari abantu bahora bababwira tumviriza jewe ndabica ibisigaye baza kwibazanira rero n'utwara sentare canke arashaka kubwira umucamanza kanka ntabwo atugengeye gusoma amategeko ubona atabyo nokubwira bihubuntu ivyo yuko haba iryo shaka nayo kuvuga ngo abantu baba amategeko by'ukuri nta muntu ari hejuru y'amategeko gusa abantu benshi baragiye baracyitwaza nk'uko usanga mbere ugasanga ubu hari kandi tumeje kubona ubunyene yabajya bagenda kumviza bajya baza muri audience akumviriza imbura n'ingene zagenze akaca telefona ababuranyi ati umucamanza ntumye amafaranga kugira ngo urubanza rugende neza. Urumva yuko nicyo gituma tuvuga duti reka ukigisata n'igwanyu reka bagihagararire nibwo niyo independence yabo bateza kugira nayo nta muntu n'umwe azogwa independence nta n'umwe kuvuga ni bahagarariye amategeko bahagarariye icyo bari none bose nibahagarariye icyo bari bazago badushoboyuka oya kandi nagiye mbona cyo kuri abantu bahagarara neza ahubwo rero bamwe bakusanga abana bose n'amapromotion kubera ko hagati nawe ujya muntu turamuzi yuko ujya hagarariye neza iki kijya gikorwa reka turabe yuko yo tumuduza kugira ngo aze kudufasha rero independence yabo n'ukuri hariho independence kuko izo nzego ziratandukanye iyo abantu baravuga ngo oya hari urwego rw'ubutungane hari urwego rwa executive n'ubwo amategeko ibyo nzego ziratandukanye mugabo mbega duhagarara gute izo nzego jewe mu nama nkenguzamateka cyangwa mu nama nshingamateka badakwiriye guhagarara urwego rwabo nta wundi muntu azoruhagararira ni twebwe twatowe tuza guhagararira rya rwego bitunaniye bidutahe tudashoboye guhagararira urwego tushobora none mukereye abarundi bagati twabatoye genda muhagararire urwo rwego namwe mwararonse akazi muhagararire urwego rukomeye cyane ishiga rigira akazi bimwe muri mashiga atatu muruhagararire rero burya independence yihawe rero icyo novuga nayo ubundi ubu dufise umukuru w'igihugu yumva neza umugambi wo gutunganya igisata cy'ubutungane none mwumva uwo wundi muntu ari hejuru y'umukuru w'igihugu ninde wundi muntu cy'ukuri atari nyine sagaciro tugomba nyine kubesha nimba ari umukuru w'igihugu kugira ati renganya sawa mugani batari umukuru w'igihugu ushobora kuca witwara ukavuga ati ngene cyubahiro jewe hari umuntu ariko arandemera ntunganiriza ntumenga by'ukuri iyo abonye n'igihugu cyacu cy'uburundi nawe yari mu bantu bavuga ati reka duhengame ku butungane aho nari kubyumva yuko by'ukuri batoronka aho basagaraniza mugabo nimba nyiri cyubahiro umucamanza mukuru
ashobora kububahura ahubwo ati uzobaterefona muze mumbarire, uzobatera igiterabwoba mumbarire. none mwumva niba ari umushikiranganji natwe muze mutubare tumutumeko, sindi ari umushikiranganji mutubare tumutumeko acabaho tumukuye twe ntitunabitevye. Twebwe muri abanyengu z'amateka ariyo tumuhamagaye tukabona hari ico amategeko aduha. Iyo umushikiranganji byamugoye tugira motion, uyo munsi icyo araramuhindura. Rero nimba ari uwundi murongozi murafise nyiri cyubahiro mubwire ati uyu muntu abenegihugu barinda bato baramwitura, mwebwe abacamanza ari batureka kwakira yize iby'amategeko, nawe yize iby'amategeko. Mwumva by'ukuri bumwitira ukamubwira ati yamara hariho umuntu ariko aratubangamira, yoreka kutabumviriza kandi rero nta mareka aragwana. Rero hariho abacamanza bamwe bavuga bikika inyuma, urumva amaboko gutuwera amaboko imugongo, urumva wari abaturemera aho baremera nibabavuge, hanyuma nyiri icyubahiro anirukeko, kandi ibyo arabishoboye rwose.